ndumiwe. Ibintu by'abakobwa we ntabyuzi. Abakobwa n'abantu bagoye cyane. Hello guys, mwaramutse canke mero bivanye no muherereye, abari mu burengero no mu manuko canke abari hakujya canke hakuno, abari mu Burundi canke no mu bindi bihugu bitandukanye, mwese nabaramukije amahoro y'Imana bane namwe. Kuri micro za INYISHU media muri kumwe na message cyo marese nyuko bisanzwe, turabwiye ko tuzokuma tubahereza ibintu bimeze neza, ibintu vy'umuti kandi bifashe cane. Twabwiye ati hako tuzobaho ibintu bimeze nabi tuzofuma twica canke tugwe batwice. Ico ndico kintu twabibariye kugira ngo ibintu bizobananyereze. Nibaze ko uyu musore subwa mbere mubonye, sinubwa kabiri mushobora ko mubonye, ariko tu reka dushobora kuvugana tuyage vyinshi kuri no ncuro dushobore kuyaga ibihari byose. Ni sawa musore? Na mahoro cyane. Umeze neza? Ndameze fresh. Amakuru y'imisi ni meza cyane kabisa, turashima. Wowe twibutsa akazina kandi? Okay, musanzwe nari nababwiye ko nitwa Gaston, mugabo basanze banita Hegaman. No. Ubushize naraje ngaha aho hakwa kunyica urangira ivyo ushatse vyose, ariko tu nta kubona nzi ico ndimo ntaco nashoboye kubivugaho. Uno munsi kwa twicaye uno turi babiri ukunuka tanduririmwo uvyiyumvamwo gute, uranezerewe canke urabiye? Okay, tu juste bime nta kibazo kabisa. Bijya byaraheze, reka dutangura ibindi tuyage duhuza, nta kare nta kugwana, ntabwo ari vyiza. Yego. Ariko sivyo nubwo uri kuravuga ko vyaheze, kuri je ntibirahera ko sije iracari rya nyene, turacari kwa kiya kintu nyene twari ko burya bwa mbere canke urya munsi. None umunsi rico kandi nifuza kubaza ku kandi uno munsi we nibaze kuza gushobora kukinyishura ko neza. Okay, nta kibazo vraiment, nta kibazo, uzanywe n'amahoro, tukabivuga dutekanye, ntacyo bitwaye. Ari byo nshoboye kwishura ndakwishura, ari byo ntashoboye naho nta kundi. Okay, narumvise ko ANGE mwagiraniye ikibazo hagati yanyu nawe. Umukobwa w'abandi urabona ko nubwo atarakura cyane akiri umwana muto, ariko nubwo ari umwana muto aramaze kugera hejuru canke aramaze kwigera ico ushobora kwifashishamo. None uno munsi nongeye kugaruka kandi nkuko yantumye, sivyo? Arasaba ko mwohura amaso ku yandi, uvyumvamwo gute? Okay, ku byerekeye njya mukobwa ntabwo nipfuza ko tosubira no guhura, kuba ndetse no kubonana gusa sindanabikeneye kuko yarambabaje cyane. Sinumva no usubira gutora agatima yuko tosubira guhura, sindanavyumva. None nubwa mbere wari ugiye mu rukundo canke wari umaze gukunda kandi? So byari nk'ijya mbere, kubera ko yampaye urukundo rwinshi rurutu rw'abandi bampaye, mugabo bica birangira ahubwo nari kwigumira iyo narindi. Warakunze canke warakunzwe? Okay, twese twarakunze, narakunzwe, nawe arakundwa kandi nawe yarakunze, nanje ndakundwa. Ni cyaje ikintu ca mbere kibabaza mu rukundo? Ikintu kibabaza ca mbere mu rukundo, okay, nuguhemukirwa. Yego, canke kugendera ku masezerano mutahanye ugasanga ariko abirengaho kandi ari we wari wizeye, ari wowe urahaye umutima wawe ukamwizera. Ubonye rero yaguhemukiye n'akantu na gatoyi, kenshi birakubabaza. Mbega iyo umaze kuba ukunze ukamara kuri mu rukundo, mu nyuma bigahara mugashobora gucanamwo n'umukobwa, ngira ndakubaza ikibazo kimwe. Intoke uzifise ari intoke zitanu, sivyo? Iyo ugwara rucitse utabishaka urondera ku pongre canke ugwembe ukakura ku gwara rukubabaje, sivyo? Ntuca ugenda guca urutoke canke nguca amaboko. Mbega kubera iki mu rukundo naho mukundanye n'umukobwa akoze ikosa mutiyumvira kurandura ikosa, mukiyumvira kurandurana n'umuntu wese? Okay, mubisanzwe ibyo biragoye kwishura uko abantu tumeze, si ko Imana imeze. Twe abantu dukora nk'abantu. Twebwe kuko ibyo tubonesha amaso twe tubona ko ari iby'ukuri, ko ari byo, kuko tudashoboye kujya mu mutima w'umuntu. Kandi ngo dufata ntituzifata nk'Imana. Imana niyo ishobora kuderibera ikintu ikakireka ikavuga ati ko byagenze uko ndibaza mu minsi bizogenda neza, ariko twebwe dutwagwa n'ishavu, dufise ishavu ryinshi. Ujya mukobwa wamukundiye iki? Ikintu cyambere uvuga ati je ikintu vy'ukuri narashoboye ukimukundira uyu mukobwa ubwa mbere mukibona? Okay, ujya mukobwa icyambere nari nabonye ari umuntu yitonda cyane,
ku maso gusa ntituba tubizi biri indani. Okay, cyambere namubonye mwengo umuntu yitonda cyane ameze neza. Hano mu minsi ya mbere yaranyitaho cyane. Okay, akanyihisha ko mugabo bimwe byagiye biragaragara buke nkuko musanzwe mubizi ibintu byo mu rukundo. Anje ni cyerekero ca mbere yagukoreye kikubabaza cyane? Ukumvanga. Shaka bi. Ni byinshi mugabo urumva ikintu cya mbere jewe nanka no kumvanga nkamusangana n'abandi bari mu bindi nyene. Urumva ni birebire. Muri ico gihe bimaze gushika bakakuvanga, warashoboye kumuhamagara uramubaza ko ariko kuri nyene ariko arakuvanga canke? Rega hari abantu bashobora ko mu rukundo haba hari impande zibiri, uruhande rw'umukobwa n'uruhande rw'umuhungu. Abakobwa bavuga ati anje narekure dutore, uravyumva? Mu ruhande rw'umuhungu nakavuga ati wowe urekure batore. Muri ivyo bintu birimwo niyumvira ko mu rukundo rwanyu ho bahara uko vraiment niyumvira umukobwa iyo batagukunda yoshobora gushaka kwipfuza kuyaka ubuzima bwe ngo yiyahure kubera wewe. Ibintu by'abakobwa we ntabyuzi. Abakobwa n'abantu bagoye cyane. Rero kumva ko mbeho ivyo byo kwiyahura jiwe nta n'ivyonzi yiyahuye bice ntavyonzi vraiment nimwe muje munabimbwira ahubwo sinzi ngirana ibintu mwari mwana panze. Namufatanye iyi karto y'ibinini agira bige vyose abirire rimwe. Muri umwanya maze kubashika ndavuga ati reka ndamuto ibinini ntaba kibinywa kubera ko ndondera uwo mutipe no mpaye nimero yawe ubona ko nakurondeye kugira ngo dushobore kuvugana. Niwe mpaye nimero yazi ko ata nimero yawe nari mfise mugara ashobora kwima turavugana. Umukobwa asaba ati nukuri mumbarize bazi ko uwo mpuza na wo muhungu dushobore kubona amaso kuyandi. Wiyumva gute mubonanye n'umuhungu kobwa? Burya hari ibintu bahora bavuga ngo kirazira gusubira ku byo wadashwe. Muri make no musi umuhinduye ibidahoye kubera ku byo yoba yarankoreye sinizera ko ari umuntu w'umutima yo bigukorera. Burya kuvanga umuntu kunze umuntu yakwizeye ni ibintu bibi cyane. Burya mu rukundo n'ikindi kintu, urukundo rw'umuhungu n'umukobwa n'ikindi kintu. Rero harimo kwizerana cese nko kwa jewe n'umuhungu kanaka. Harimo rero kwizera gusumba hajya. Iyo rero ubonye aguhemukiye nturonka n'ikintu wo mugwiza. Nanje rero ivyerekeye ujya mukobwa nukuri ubu ntawe nshaka kuko yarampemukiye ivyo yansezeranije byose yabigwijije n'ubusa. Sinipfuza nuko twosubira no kubonana no kuyaga wapi. Sindamukeneye mu ncamake ziwe biragoye. Urubanza rugiye kungwara vraiment. Ndumva rugiye kumbera urubanza ariko reka tugushimire uzunyemere igihe nzo guhamagara cose uzunyitabe nk'umugenzi. Utisunze anje wisunze jewe. Okay, jewe vraiment nzoza kabisa. Mari mwakoze kugaruka kugira ico mubivuzeko. Ego hama nawe ahari hose amenye yuko ivyanje nawe byarangiye. Ubu mbere ndiko nibereye singo naenda nabikumbuye kwanza. Ubu nibereye singo nta n'umuntu nkeneye kwasura ku stress by'urukundo wapi. Uwo kwinjira mu rukundo rw'abantu bakundanye yo bayiteye ku mugozi. Reka abakozi b'INYISHU media tubashimire. Inyuma ya kamera mwari kumwe na wo cameraman nyene mutibagiye akunda gukora ibintu neza. Kuri micro za INYISHU media muri kumwe na Mr Swing canke Maresu nyuko bisanzwe ni wa mu journalist amenyesha amakuru atanga amakuru yo kwizigirwa, amakuru yo kwizegwa, apana amakuru ateye ikapa canke ateye ibiki. Aya makuru ameze neza kugira ngo buri muntu wese ahari hose ashobore kumenya umuco mwiza anuko vyifashe. Reka tubashimire cyane musore. Amahoro y'Imana bane nawe sivyo? Okay, murakoze cyane. Sawa.